aha muri Galatiya igice ca 5 umurongo wa 22 na 23 baratwereka ivyo mpwemu yera yama. Ngira ndabibutse mwene data, ngira ndakwibutse, ndabizi yuko kumbura usanzwe ubizi, ariko hariho n'abandi batabizi. Igihe twakizwa twahawe mpwemu yera, igihe twakizwa tukakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, ubwo nyene tubihejeje mpwemu yera yaje kugerera muri twebwe. Uwo mpwemu yera ntiyaje gutembera, ntiyaje kwinezereza muri twebwe kuko avuye mu ijuru ahantu haryoshe, ariko mugabo yaje gukora igikorwa kidasanzwe muri twebwe. Haleluya! Mwibuke yuko uru rugendo rw'agakiza igihe turutanguye, haleluya, Imana irashaka ko tugenda dusa nawe. Haleluya! Finalite y'agakiza nuko Imana yifuza yuko tumera nkayo. Haleluya! Rero runo rugendo kuva ntanguye gukizwa, nukuvuga runo rugendo nta wundi ashoboye kurunshoboza atari mpwemu yera ari muri jewe. Haleluya! Nico gituma mwene data ndagutumirira, ndaguhamagarira ku buryo bw'umwihariko, ntushobora kugira ubuzima bw'agakiza buryoshe mu gihe udaha ikibanza mpwemu yera. Ntushobora gushika ku vy'Imana yaguhamagariye udaha ikibanza mpwemu yera. Ntushobora kugendera mu bugombe Imana yifuza yuko ugenderamwo utaha ikibanza mpwemu yera.